iyo ubona bari abantu bose barwanya abitwaye M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa, irwanira kubaho. Niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30, ariko tureke no kwicwa. Kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwaramamajwe kuri za YouTube, kuri za video, abo bicaga, abo batwikaga, abo baryaga, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ukibaza ese aba bose, iyi si yose ibyo ntabyibona? Irabibona. Ese kuki byirengagiza? Kuba byirengagiza rero nicyo gikwiye kudukangura nk'abanyarwanda, nicyo gikwiye kudukangura ko twiraye twagira ibibazo, kandi nta wundi uzaturwanira iyi ntambara, ni twebwe tugomba kuyirwanira. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter, la guerre sera généralisée. Ibyo byo kwitwaza ngo barahonye ibyo babyitwaza imyaka yose aho bari hose, usanga abatutsi bariko barikeka ngo barahonejwe, ariko uri kurabiraba usanga aribo bariko barazana ingorane mu karere, atawuzi ico bivuye ko. Mugabo biraboneka neza yuko bashaka bonyene kwigenga, kuko urabona no mu Rwanda ntibashitse babana nabo bahutu bahasanze neza. Ubu uyusigaye umengana basabye iwabo, kandi nabo ari igihugu cabo. ariko rero kuvuga ko ari abatutsi ko ari 50% mu gisirikare cy'u Burundi bakaca baja muri Kongo ngo bagiye kwica abandi batutsi, ivyo ni vya binyoma, ni ibintu bitumvikana, ibintu bidashoboka. Ariko rero nta kuntu twosobanura kuntu umututsi wo muri Kongo ari muri Nord Kivu aba ariwe ahigwa, hanyuma umututsi wo muri Sud Kivu akaba yibereye mu mahoro. Urumva ko ni vya binyoma nyine abantu bakaba ko n'andi umuntu agutuka nta gutorera, bashaka kwerekana ko ingabo zacu tacho zimaze, ariko ico kimaze abanyakongo barabizi n'abarundi barabizi. Muri iki kibazo rero dutomoye cyerekeye iyi ngwano yo muri aka karere, ndashaka yuko ufise uwo wese ashobora kubwira akamumviriza yuko yomubwira ati ibintu by'ibigwanisho bikoreshwa mu kugira ngo ushikire ibyo ushaka byarasenzwe haraheze imyaka irenga 20 canke 30. Ubu kizana amahoro arama nibiganiro. Mugabo kugira ngo uganire na kanaka uteza kumenya uwo muganira uwo ari we. Birumvikana yuko umukuru w'igihugu cya Kongo avuze ati cyese ngomba kuganira na M23, ngomba kuganira n'u Rwanda, aho wumva icyo kiganiro cyagihindura isura, kuko ariko aganira na shebuja wujya ariko aramutera. Mugabo hariho shebuja wa shebuja kugira uno munsi utaramenya
ingene tumudoma k'urutoki naba n'ibihugu birutura bisema amasosiyete rutura ari ariko arimba zijya nzahabu ijya coltan n'ibindi aba nibo ba mbere bashobora gufasha mu guhagarika ingwano. Chongera kwa nutse muzenje chumukano chikwe burundi kecho tatumugano chikabana bagikanura atutazi senamenye senga rya seku abandi banje ndumukambwe yari gaye umusi mutatinarati nguruye nkindi magatira umuhoho bihereze kibira kinyamaswa tamashure n'ubuzi. Nshuti bagenze mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri radio isanzwe iyikukira ariyo Radio Réveil la Voix de la Justice. Ikaze kandi mu kiganiro kidasanzwe aho tuza guca ijya nino ikibazo cibasiye igihugu ca Kongo. Muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'abatumire batatu, ari kumwe akaba yamaze kutumenyesha yuko yitavye ikindi kiganiro akabaza kudusanga hagati. Uwo akaba ari Deo Hakizimana arongoye ikigo Siride, akaba asanzwe ari n'umuhinga mu bijanye na geopolitique, akaba kandi yaranakoze mu mugwi w'igihugu jejwe kuri nukurekuranira ariwo CVR. Umutumire yagira kane twayekujije kubana muri kino kiganiro akaba ari Adamo Niyonkuru, vyanse yuko tubana ku munota wa nyuma kumva zitamuvuyeko. Akaba asanzwe ari umwe mu basanzwe bitaba ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe Renape Burundi ribicishije kuri Radio Réveil la Voix de la Justice. Kuri micro twashoboye kuronka Alexis Yesashimwe, akaba asanzwe ari umushakashatsi mu vy'imigenderanire n'ibihugu n'andi makungu, akaba kandi yarakoze muri aka karere aho yari coordinateur régional ishiramwe Pax Christ International. Umutumira gira kabiri akaba ari Madame Space Katas Meya, umwe mu baharanira agateka kazina muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko agenga kemwa muntu, uwo akaba ari mu gihugu c'Ubudagi. Alexis Yesashimwe akaba atuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri micro muri kumwe na Prof Deo Munezero nkuko bisanzwe, abampagarariye ishiramwe Renape Burundi akaba naje mpagarariye ibiganiro bitunganywa na Radio Réveil la Voix de la Justice isanzwe ikukira iryo shirahamwe. Duhangana n'umuhema kitsuri ndeke na vya mutsinga imamira kuruka turota nijoro icoto c'amasase y'umusase imangani mariri mana turarangura ihangiro twihaye si data si se wa data si sekuru wa data dodora intwaro z'agahotoro zari zarabahohoteye barahatsana bari barasesereje batagisemerera n'agasuzuguro maze basenga Imana rutunga borombi bapfisoni nayibisabisho byabira bishitsa bikiri batibuzatsa. Tugiye ko nk'umujyi w'igisahira reka tubanze duha ijambo abatumire bacu bidondore kuboba ari ubwa mbere babumvise. Turahera kuri Alexis Yesashimwe. Alexis Yesashimwe sinzi uko mutumva. Ego turabumva Deo. Ikaze mu kiganiro kidasanzwe catunganijwe n'ishiramwe Renape Burundi bicishije kuri Radio Réveil la Voix de la Justice kujanye n'umutekano muke urangwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Reka tubahe ijambo mugire ko mwidondora abemwe baratwumviriza. Alexis Yesashimwe ninde? Alexis Yesashimwe ni umurundi aba mu mahanga ariko akurikiranije mu Burundi n'ibyo mu karere, akaba yishimiye kuba ari kumwe n'abandi barundi kugira ngo tuganire ibibazo byo mu karere. So nkuko bivuze ndumushakashatsi mu by'imigenderanire y'ibihugu n'andi makungu, nkaba narakoze muri ako karere
ko igihe nari coordinateur general wa Pax Christi na coordinating ibihugu 9 byo mu karere. So ako karere kariko karabamo iyo mituragaro muri kano kanya na karere nakoreyemo cyane imyaka hafi 3 canke 4 gutyo. So ndazi ibiko biraba naravyumvise ndabibona na raporo menshi ku buryo ibiko biraba atari ibintu bishasha ahubwo ari ibintu gusa vya gestion dukwiye gukora kugira ngo abantu babandanye bamenya ikiko kiraba. Nkaba kandi ndumurundi gusa yikundira Imana nkasengera igihugu cyacu. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze Alexis Yesashimwe. Ijambo turaya kandi Madame Space Caritas Meya ari mu gihugu cy'Ubudagi. Madame Space Caritas Meya sinzi uko mutwumva? Yego ndamumva cyane ndabaramukije. Ego natwe turabaramukije. Gira ko widondora Caritas Meya nindi kubasanzwe batari bakumenyereye. Batari bamenyereye jewe ndi umurundi kazi aba ngaha mu Budagi ndahamaze igihe kirekire nkaba ndahafise n'umuryango nkaba kandi ntirengagiza kuraba iby'agateka kazi na muntu na cyane cyane iyo nturuka ko sinahibagiye mu Burundi hagize abo dusangira ijambo ndakunda ngo twicare hamwe turabe neza yuko turabe ikintu kibakiye Uburundi turabe n'abandi bavukanye yuko igihugu cyacu cyororanirwa nivyo niko noba ndashikiriza wondi murakoze. umwe kumwe akamwe karamusya umwe kumwe akamwe karamusya ndi muriko wandemera genda uhamagare bene masabo bamugara ucuca kumucamo wacongera kwanutse musenje ncumugano cigwa Burundi kejo tumugano cigaba n'abagikanura atuutazi sinamenye sengaje seku babanda takindi barindira nataru butindi nguyo se Barundi baragaritse igihugu ngicyo nikirembe utituhaye ndatwapfuma dupira ku rugamba utituhaye ndatwapfuma dupira ku rugamba tuzigiritwe neza tuzirikanisha rugira inka n'ibibondo kwidufashije tugahabuza demokarasi twanyazwe tuzoyiye mibane natwibe muri twebwe. Murakoze cyane. Tugiriye ko nk'umugihugu gisahira Alexis Yesashimwe sagaseseshwa rumuri yuko mumaze kumenya yuko igisagara ca Goma cafashwe n'imigwi igwana twibutsa yuko igihugu ca Kongo kimaze imyaka irenga 30 kiri mu ruhagarara rw'imigwi yitwaje ibigwanisho. Igisagara ca Goma bavuga yuko camaze gufatwa n'umugwi ubita M23 bamwe nabandi bakavuga yuko ari umugwi usanzwe ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. Mwe mumaze kumva ayo makuru mwavyakiriye gute mu bihinsiguriye? Ijambo ni gwanyu Alexis Yesashimwe. Murakoze. Reka ngire ko ndudira ko ifatwa rya Goma n'umugwi wa M23 wafashe ibigwanisho w'abanyekongo n'abanyarwanda niko no bivuga ni jambo ryadukuye mu mitima twese ryaratuneje twese niko no bivuga kuko sikintu twari twiteze kuko urabona kujya no mukuru w'igihugu cya Kongo yari yavuze ko Mwendesi Kamushi batazofata Kongo ariko urabona ko babirenze ko barafata Kongo barafata iyo Goma ku buryo bica bizana kandi y'amahano twari twabonye muri ya myaka yahera iyo 1996 so nta muntu yoba yifuza kubona ari amashusho agaruka ku mbuga iwe canke mu kibanyi. Rero kubona M23 yarafashe yaragiye kwigafata Kongo turazi ko ari abantu baciwe ko niyo ntureka bakomeretse babuze ubuzima bwabo tusobore kandi tufata akanya tubihanganishe tubabwire ko kwihangana kuko ubuzima nakatihabwa buriya Imana irayibona kandi ko bizomera neza mu myaka iri imbere. Rero ikibazo gihari nuko ubiravye ko
uyu mugwi uri kurabandanya uvuga ko uzoca n'ubuja no muri Bukavu na hehe hose ko ni politike. Abantu baguma bitana ba mwana batazi ubufasha uriya canke uyu, ariko icyo tuzi nuko u Rwanda rwogo ruri nyuma yabo ba M23. Reka nibutse gato ingene M23 yabaye kuko na kare nakozemo. M23 igihe yideklara ko ari M23 nuko bari babaye kantone muri Rumangabo, hanyuma babwiye bati ni muje mu integre ingabo za Kongo, baranka bavuga ati twebwe tuzoguma ngaha muri Goma kugira ngo ducungere imiryango yacu ko bitangwa n'abatutsi ngo ntibayice canke ntibayihonye. Ariko c'était nuzenya yari amayeri kugira ngo bagume baronka commandement iva mu Rwanda kugira batanguze inde rebellion. So nuko M23 ntiyapfuye ntiyazimanganye, yagumye baho kugeza n'ubu. Urabona ko n'ubu kandi yamaze gukomera, bamaze gufata kuri wundi mu gwita AFC Fleuve Congo. Ubu rero ni nk'amashirahamwe abiri, ariko ni yamayeri nyene bagira bahindura izina ariko baguma ari babandi. So ni kibazo gikomeye mu karere, nico gituma tubashaka guhagurukira hamwe abakunda amahoro muri kano karere kugira ngo duhagarire amahoro, tuyamirize abashaka tukuzeramo intambara n'izo mfu zidahera kugira ngo akarere kacu kagumana amahoro. Nivyo nashikiriza kuri kano kanya. Ntabwo ari ishusho nziza, ariko abakunda amahoro mu karere ni nka interpellation ku bakunda amahoro kugira ngo bahagarire amahoro aho bari hose. Murakoze cyane Alex Ashimwe. Twari dufise utundi tubazo twategeza kukubaza kuri ico nyene, ariko imbere y'uko tuza kugaruka kuri utu tubazo, reka tubanze tuje kwa Madame Supesi Caritas Meya. Mwe muri bamwe mu Barundi biyemeje guharanira agateka kazina muntu ndetse baranavyigura. Uyu munsi mwumvise intambara ziri muri Kongo, kuko uko tubibona nitwizera yuko igisagara ca Goma nkuko bavuga yuko cyafashwe yuko bashobora kukigumana ngo bakigire nk'intuzenya nk'igihugu kiri mu kindi kiri muri ntuza muri commandement nkuko babivuga y'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga bati iyi ni territoire yindi yo ishobora kuba yiyonkoye la République démocratique du Congo. Mwe nk'abaharanira agateka kazina muntu, iyo mubonye amaraso y'abana b'abakongomani arimo araseswa uno munsi, agaseswa na bamwe mu babanyi babo, bibaha icigwi kihe, muvyakira gute nka bamwe mu basanzwe baharanira agateka kazina muntu ndetse musanzwe muharanira n'ikuri yubahirizwa y'amategeko agenga ikiremwa muntu? Ijambo ni gwanyu Madame Space. Ego mwakoze kumpa ijambo. Nkuko bivuze uravye n'ibijanye n'agateka kazina muntu, ndavye ibiko bibera muri Kongo, mbona yuko biteye agahinda kandi nta nyungu biriko biraha kariya karere atari umubabaro n'agahinda n'urwanko rutari bucike uno munsi canke hirya y'ejo canke mu mwaka uza. Ari ibintu bizoheza bikabandanya, kuko umuntu abiravye ugahera igihe indege ya Habyarimana yaraswa agapfana n'umuperezida w'igihugu cy'u Burundi, kandi bariko bararondera amahoro muri kariya karere kugira ngo impunzi zitahuke mu mahoro, babane mu mahoro, kubera hari hageze gucamwo ingorane zitari nkeyi muri bijya bihugu. Hama hariho ingorane z'amoko, mugabo byabaye bibi kuva ico gihe, bica vyandurukanya no muri Kongo, n'ubamarira akaba n'ubu ari yarangwa muri kariya karere. Nuko rero muri ico gihe ndavye ingene abantu bariko barahona, uhereye kiriya gihe n'ubu biragenda bikatekana gatoyi, mu kanya bikagaruka. Uravye ingene biriko biragenda, nibaza yuko nk'ababishoboye abantu baraba agateka kazina muntu bo mu bindi bihugu, kuko barakunda gusaba ati ibihugu vya rutura bishobora guhagarika intambara zabaye ndanse, harageze aho babihagarika kuko bimaze imyaka myinshi, hanyuma kandi bazi utera ivyo bintu, kuko
hamwe turavyumva rimwe umuntu nk'umuperezida w'u Rwanda hari igihe avuga ngo ntari muri vyo uwundi mwanya akavuga ko ari muri vyo ngo akarere ngo gategerezwa ngo gusubira ngo kuraba ko kosubira ngo kugwana nkuko vyamye kera abandi nabo ngo ngo aye uko haciwe niko hazoguma rero abaciye n'izo mbibe barakwiye kuja hagati hanyuma bakabangurukanya hama bakerekana yuko iyo umuntu yahunze adakwirikiranwa nk'uko ujya mu perezida w'u Rwanda ariko arabigira mu mayeri mu nyuma bagasanga misi yose iyo bafashe nk'abasirikare ugasanga harimo abanyarwanda hanyuma impunzi nazo z'abanyarwanda zo muri 59 ziri harya zigashaka kwiyonkora kuri Kongo kandi mu bisanzwe ubu zitwa nk'uko ari Kongo zari zikwiye kugwanira hamwe mu kugira ngo zituze umwansi ibyiza byaho bakabisangira n'abakongomani mu mutekano nta na hamwe byabonetse kuko nk'impunzi z'abanyarwanda n'ujya mu perezida nyene w'u Rwanda arimo yari yarahunze nta wamusanze iyo yari yaragiye ngo agiye kumwiciramwo n'umuryango wiwe kuko hariho n'abandi banyarwanda babaye i Burundi barakora n'amabi 59 bahungiye i Burundi baca batangura ico gihe nko 61 ingwano zose zagiye ziraba canke imishamirano yabaye mu Burundi usanga harimo umunyarwanda rero nuko bogerageza bakaraba yuko ivyo bintu bikeka ngo barahonye ngo umututsi ariko tugiye mu by'amoko umututsi ariko arakwirikirwa ngo barabamaze muga iyo bamaze abandi ugasanga baracecetse ntibabonye ati twakoze nabi nibaza ko ivyo bintu vyohagarara ahubwo kuko abatutsi baje kwiga mu Burundi barakoze barize bamwe abandi barakora nta wabakumiriye baronse uburyo barakora kuko bari bamaze nko mu 72 bari baramaze abahutu bari bajejwe imirimo itandukanye bize amashuri babamaze kandi harimo abanyarwanda bagiye muri ivyo ariko ubwo buzi bwabo baragiye babucokeramo bararonka ubumenyi barabaho neza baraja no mu gisoda mugabo nta Rwanda rwabakwirikiye ngo rugende kubicira mu Burundi cyane ngo rukwirikire iyo bagiye za Uganda ngo babicireyo u Rwanda abategetsi b'u Rwanda bigeze babasangayo mugabo ubu ibintu biriko biraba birateye agahinda novuga yuko nyabuna nta nonga muri ibi bihugu tubayimwe byo hanze urabona yuko ibihugu nk'ibi bya Buraya bakorera hamwe mugabo nta ugenda gucinyiza uwundi ngo wowe ngo hari abantu ngo bari ngaho biwanje kandi nabo nyene barafise abantu ho mu Budagara abantu baba mu ntuzeye mu Birigi hari hababa ngaha muri za Bufaransa nta muntu agenda kubasangayo ngo akantu kagahande ngo karadukukira ngo muri ya myaka no ubu barubahana none rero nosaba yuko Burundi u Rwanda na Kongo bibana mu mahoro na Uganda ikareka kubyiteramwo ngo ikongo irafasha ngo u Rwanda bakaraba yuko bobana mu mahoro aribyo bagura bakagurayo mugabo bakabihanahana mu mutekano atawurengeye akarimbi muri ivyo bihugu mbaye ndageza ngaho murakoze cyane madame Space kuri uwo mwihwezo utanze reka dusubire kwa Alexis Yesashimwe Alexis Yesashimwe hari M23 nkuko avuga ati ufatanije na RDF no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda baravuga neza yuko inyuma y'ifatwa rya Goma yuko berekeza kandi ikinshasa ariko kandi haruhande y'ivyo n'uturere nka Masisi Sud Kivu na Nord Kivu naho nyene si yororo muri muraraba utwo turere dusa n'utubangamiwe mukaca mukurikiza n'igihugu cy'u Burundi murana yuko nk'umukuru w'igihugu arayoka kuvuga yuko atagikozwe iyi ntambara iri mu gihugu ca Kongo ishobora kuba generalize mu karere ugaza gusanga ibihugu byose byisanze mu ntambara mwe Kamuhinga mwarakoreye muri aka karere mwe mubibona gute nirihe jambo mushaka guhanura abakuru b'ibihugu
bagize aka karere. Murakoze kuri icyo kibazo Deo. Ibyo M23 yashikirije nkuko bavyita coalition M23 AFC and then abandi bagashirashaho BAR RDF kurudike n'u Rwanda rurimo kandi sakasha rumuri n'u Rwanda rurimo kuko urabona n'ingene bafashe Goma, urabona ko ari abajournaliste bo mu Rwanda baciye bajayo baravyina, uravye kuri ku mbuga nkoranyambaga canke réseaux sociaux usanga ari abanyarwanda ariko baravyishimira. So nuzenya participation y'u Rwanda iraboneka hose nubwo batashaka kuyemera officiellement nkuko kandi turi mu kiganiro Space Madame Space yabivuze, bamwe hamwe baravyemera ahandi bakavyikuramwo, urumva umengo nabantu bakwagina jeu de caméléon kugenda bahindagura ama position. So ariko rero ikibazo gihari nuko tumenya ntuzenya ikibazo kuno kimeze n'ukuntu kiri nukumenya ingene ikibazo cifashe, tukamenya ikibazo kuno kimeze kugira ngo tukironkere n'inyishu. Urabona ko u Rwanda ruguma ruhindura ama position yabo, rumwe ruvuga ngo ni imbibe zaciwe nabi, ahandi ngo ni FDLR, ahandi ngo ni Mai Mai, ahandi ubu bongerejeho n'ibindi ko hariho amafaranga guverinoma ya Kongo ifitiye itegezwa kuba iratanga kuri ku Rwanda 60 millions de dollars ku kwezi, kuko ngo niyo batezwa kuriha nka facture abo Rwanda rwafashije mu gukuraho mu butu. So urumva hari ibintu byinshi bagenda bavuga kugira ngo bahereze nuzenya raison canke bahereze impamvu y'iyo ngwano. So icyo nashaka kuza ko nuko iyo ngwano impamvu ntayiboneka neza usibye impamvu z'ubutunzi gusa, ku buryo abantu baba bariko baba bari inyuma y'u Rwanda canke bari inyuma yabo bagwanyi n'abantu bariko barabakoresha kugira ngo baronke nyene ajya amaminere, kuko uwahoze ari guverneur wo muri Goma yavuze izo FDL bavuga, izo mbibe bavuga, izo Mai Mai bavuga n'ubutare buri hajya nta bintu ibyo bindi n'ibintu nyene byitwazo, kuko niturumva FDL yateye u Rwanda, niturumva Mai Mai yateye u Rwanda, ni ibintu nyene bivugira kugira nyine bakomeze bagire baronke access kuri ubwo butare. So nkuko uvuze rero yavuze ati ngo azobandanya ashike no muri za Kinshasa canke za Masisi canke za Bukavu hafate. Burya mu ntambara udafise impamvu, iyo ntambara naho wafata ntacyo bikumarira, barakunesha kuko abanyagihugu ntibabona n'icuze kubamarira, urumva. So ivyo ariko aravuga ni menace, n'ivyo ni politique ariko arakora, ariko naho yo hafata simbona birama kuko nta ina pas de raison politique yo kubikora. Cyo ni cyambere. Hanyuma icya kabiri naco nuko nk'u Burundi urabona ko shimire kwanzi umukuru w'igihugu cyacu ko yagiye hagaragara aravyerura arerekana ikibazo aho kiri, kandi ucubona ko n'akarere kose ka East Africa umengo ntibashira hamwe kuko ntibumvikana kuri icyo kibazo, ariko kumeze kose ni ikibazo tuza kukivuga, kandi Uburundi buri muri position nziza yo kukivuga no kukitahuza amakungu. Rero nshaka nshimire bimva ku mutima umukuru w'igihugu cyacu yagize nk'uwo expose icyo kibazo ku isi kugira ngo bakimenye. So ku ruhande rw'u Burundi ijya position kwanza bafashe yo kuza gufasha Kongo ni ya mbere, ni nziza, turayishima turayikengurutse kuko yatanze umutekano mu gihugu, yatanze umutekano mu ku Barundi, yatanze umutekano kuri kajya karere kose. Muti gute? Nibwo bwa mbere sinzi ko mumaze gukurikirana kino kiganiro, nibwo bwa mbere mu Burundi kuva muri 1993 nibwo bwa mbere umwaka waheze tutumvise ngo hari abantu bapfuye muri December kurujya mupaka w'u Burundi na Kongo cyanke ahantu hose. Ni uyu mwaka wa 2024 niwo mwaka wa mbere umwaka waheze tutumvise amarira mu Burundi. Pour dire que bisigura ko ijya ngingo bafashe kujya gucungera umutekano hirya ni ingingo nziza, ni ingingo dukenguruka, kandi ni ingingo ishimishije ko turabona ivyiza byayo. Rero muti twobigenza gute, tubifata gute nk'u Burundi? Icyo nashaka kumera nk'uwo contribuwa nuko kajya karere bokomeza kagacungera kujya nyene, washaka bakagira nandi masezerano na leta ya Kongo, bagashiramo ingabo nyinshi ziboneka ku buryo na command bashaka ikaba no muri Kongo. Nta bintu byo mucezo, nta bintu byo gufina, ntaki
hari ibintu tuvugira ngaha kwira duko turazi ko hari abantu benshi batwumviriza kandi ntibiba bibakenewe ariko aho niho nogeza kuri ico kibazo ku buryo umutekano w'u Burundi ahantu hose duhanura umbibe na Kongo haba hari ingabo zacu kugira ngo dusekirize n'abakongo bakaronka amahoro gutyo tukabana turi mu mahoro tukaraba ibitwerekeye hanyuma kugera muri Kinshasa naho bashitseyo nkuko nabivuze naho boshikayo ntibyorama kuko abakongole canke abanyekongo nubwo bavuga ngo barabanesha sige gucitaha bafise abasirikare bafise ubushobozi bwose bakeneye kugira ngo bikingire rero sinumva ko naho bofata igihugu cyose kwa cyo buzomarira kuko ni nka bya kare muzenya muri 1996 ingene Kabila yaje afise impamvu zo gukura mu buto ariko urabona ko après akenge kamugarutse abavanuye n'abagande n'abanyarwanda urabona ko byake bizana intambara kubera iki kubera babonye ko nta raison ihari ifadika kugira ngo bahagume ni nka kujya kwa leta bara naho yogwana udafise ikintu ushimikiye ko iyo ntambara ntibaho so ntishobora kurama ntishobora kuba resi kwa ntishobora gufata so nico gituma rero dushaka gusaba uburundi aho buri position bumeze ubu abarundi turi hamwe dusenyera ku mugozi umwe turi kumwe twese rero no guteramira amahoro mu Burundi no mu miryango yacu no mu gihugu cyacu kugira ngo tubandanye turaba inzira y'amajambere dutera imbere nkuko tuvyifuza kugira cya gihugu cyacu tugishira aho dushaka kukibona muri ya vision muri bona kazoza twahawe no mukuru w'igihugu ariyo twagize yiwacu so naho nogeza kugeza ubu ntuzenya M23 ibandanye itabandanya muri Kongo kuko nta raison politique bafise simbona birama niko novuga mu ijambo rimwe. Urakoze cyane Alex Yesashimwe Madame Space ikibazo mwacumvise mwe muravye izi ntambara zimwe zirabera muri Kongo ukaraba na positionnement Uburundi bwafashe kuko murazi neza yuko ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu ca Kongo guhagarara umutekano kandi mu burere zisanzwe zibarizwamwo abene gihugu barashinga intahe yuko ibintu vyahindutse amahoro n'umutekano bisasagaye mwe uno munsi mwe muraraba aho bavuga yuko igisagara nka Goma cyamaze gufatwa abandi nabo bakavuga yuko bashobora no kwerekeza no mu tundi turere nk'abaranira agateka kazi na muntu nta mpungenge bibatera kujanye n'ihungabana ry'agateka kazina muntu ubona yuko ibihugu cyane cyane iyo bimaze kuja mu intambara usanga agateka kazina muntu kabangamiwe ku rugero rwo hejuru ijambo ni gwanyu Madame Space Caritasme. Ego urakoze kandi kumpa ijambo ijesho novuga Goma ifatwa novuga yuko ni za ntambara ni ziguma zibandanya baguma bagomba kurondera ibintu bituma umutekano uhungabana muri bijya birere hanyuma nkuko na kare nabivuze no saba yuko ababijejwe buhagarika ivyo bintu bya ntibibandanye bikwira hose kuko ico bifuza kuko byaramaze kumvikana yuko ari leta y'u Rwanda ishigikiye rya M23 rero u Rwanda yuko gwo kwikebuka kuko rutaha rwavuga yuko rutahukana nabo kuko babaye impunzi nkuko nimba ariyo FDLR ari impunzi naho bavuga yuko yisha abantu mugabo imyaka ibaye 30 ko baramaze no gukwirikira baragenda ngo barakuramwo abo barisha abantu mugabo ntivyo kwamuko hari hageze yuko babicarika abana babo nakubona abanyarwanda baguma ari abanyarwanda kuko ntibazoguma bavuga ngo barisha abantu kuko na FPR nayo nyene barayagiriza ko yagiye yica abantu urumva nibicare hamwe bose baragize ubube gito mu kwica bicare hamwe baganire ingene bashobora gusubira kubana abahutu n'abatutsi muri kiti gihugu cy'u Rwanda batarinze guma batera akajagari muri kariya karere kuko bavuga ko bagiye kuzana demokrasi mugabo ivyo turiko turabona ko harimo n'ibintu by'usuma uko nshobora kugenda muri kindi gihugu turumva yuko ngo baguma bakurayo ubutare babujana mahanga
yuko bohagarika hageze ivyo bintu vy'ubutare ni nko gusuma bakagenda bagasuma bakumvikana ibitegerezwa gushorwa n'ibitagerezwa gushorwa bakubaha amategeko ya Kongo. Hanyuma kandi dushimiye Burundi bwitanga butiziganya mu gukingira kariya karere, cyane cyane twababwira ko bohagarara bwoma ku mbibe z'iwacu kugira ntihagire umwansi atwinjirana muri kiriya gihugu, nk'uko byagiye biraba mu myaka yahera abatovyi bamaho muga aho byari bigeze ntibyari bikwiye kubandanya ngo u Rwanda abategetsi b'u Rwanda barabe ivyo bibazo ngo babikemure kugira ngo u Rwanda rusubire kuba mu mahoro hamwe n'u Burundi basubire kubana neza, basubire kubana na Kongo neza, hanyuma amahoro asasagare muri kariya karere nk'uko ibi bihugu bindi tubayemo tubana muri ibi bihugu turi amoko atandukanye kandi n'abanyarwanda barimwo mugabo ntawe uriko arabakinagiza abahora urukoba canke ubwoko. Urumva rero ivyo birakwiye gutanga icigwa muri biriya bihugu vyacu vya Afrika ko dutegerezwa kubana umuntu wese uko ari, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umubantu yaba igiki. Urumva n'abashitsi barimwo bari abazungu canke ari abara bari iki, umuntu wese umuntu akigishwa amategeko yo muri ico gihugu hama bakayasonera. Ego Madame Space ntaguciriyemwo, uravuze ikibazo c'uko bavuga ngo bakurikiranye ngo abakoze entre parenthèses ngo ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda imyaka irarenga 30 bari mu gihugu ca Kongo, bari kuri ico citwazo nyene c'uko bakurikirana abakoze ihonyabwoko. Amaraporo atangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu arerekana neza yuko kuva 1994 FPR yinjiye mu Rwanda, kuva basinyaniye amasezerano na Kongo yo kuja kugira poursuite yabo bagiriza entre parenthèses yuko bakoze ihonyabwoko ku batutsi mu Rwanda, berekana neza yuko hafi imiliyoni 12 z'abanyekongo bamaze kugandagurwa mu ntuza mu ma operation akogwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu gihugu ca Kongo. Imiliyoni 12 ni ufashe nk'igihugu cy'u Burundi, abarundi bose ukabara igitabo ukabamara. Muri genocide avuga yuko hapfuye abashika ibihumbi 800 mu gihugu cy'u Rwanda, ariko rimwe naraba muri rusansuma yari yarabaye vyerekana yuko nimba abo bavuga yuko bahitanywe n'ivyo bita ihonyabwoko yuko biba bisigura yuko atamututsi numwe w'umunyarwanda yoba yarasigaye. Nakibaza bati abaje gufata igihugu cy'u Rwanda boba baje bavuye mu gihugu kihe ko ibitigiri neza vya rusansuma yari yakozwe imbere yuko ivyo biti ihonyabwoko biba vyerekana yuko abatutsi batari bwashike ivyo bitigiri basanzwe batanga yuko ari vyo vyagandaguwe. Uyu munsi bayimwo baragwana bavuga bati tukurikirana abakoze ihonyabwoko, bavuga yuko bakurikirana abakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda imyaka irenga 30, nuwo bayaragize uruhara mu ihonyabwoko uyu munsi arashaje, nimba atari Imana benshi muri bo nitwibaza yuko baba gifise inguvu zo kuba boshobora kugira intuzenya gutega igihugu cy'u Rwanda. Haruhande y'ivyo bo baravuga bati nubwo batoba barapfuye canke nubwo baba bashaje bashobora kuba bagifise ingenga bitekerezo yo gukora amahonyabwoko. Bayimwo binjira mu gihugu ca Kongo, James Kabarebe umwe mu bagize igisirikare cy'u Rwanda we yaravuze yuko bagenda bagiye kugira iki, bagiye kuburizamwo abotegura imigambi yo gutera u Rwanda. Ariko kandi haruhande y'ivyo arongera ko kandi yuko ngo bagenda bagiye gushigikira abatutsi bagwanira ukubaho. Uyu munsi ivyo birimo biraba mukaraba ingene n'impinyanyo bigende birafata, ingene bigenda birahindagura isura, tanto dukurikirana abakoze ihonyabwoko, tanto duharanira agateka k'abatutsi ngo bamwe bagandagurwa n'igisirikare ca Kongo. Aruhande yaho bongera ko bakavuga yuko n'inteko zarungitswe n'igisirikare cy'u Burundi yuko nabo nyene bagiye guhonya abatutsi muri Kongo. Haruhande y'ivyo haravugwa yuko hari umugambi wo gukora empire y'abahima. Mwe namwe mubaranira agateka kazina muntu ntimwikeka yuko
intambara ziri muri Kongo zishobora kuba zahereye muri Kongo ariko zimirije kurandagata mu bihugu byose bisanzwe bizwi yuko bitwagwa n'ababantu. Ijambo ni gwanyu Madame Space, ikibazo kiza kuca kigenda kwa Alexis Yesashimwe nawe nyanaza kwishura kuri ico kibazo. Ijambo ni gwanyu. Urakoze kandi kumpa ijambo. Ivyo ni bimwe nigera kuvuga mu ntango. Ikibazo cyaramaze kurandagata, gusa kirashobora gutorerwa inyishu mu gihe bene gutera izo ntambara, kuko bavuze ko bazoza barazigwana ku mbuga zagutse, no kuvuga bashaka kuza baraja ata nkomanzi, kuja gutyoza. Novuga yuko nakanya n'agasuzuguro, ni cerekana ahubwo ko batubaha agateka kazina muntu, kuko bagenda bica batongoza uko bagiye ngo bagiye gukutabara, abo batabara ntawe wabatumye kubatabara umbeho, kuko abariyo bitwa kare abanyarwanda bategerezwa gukurikiza amategeko y'ico gihugu bagiye basangaho. Nta wundi ashobora kuza ava mu kindi gihugu aje gukemura ikibazo cyo muri ico gihugu kindi. Ni nk'urugo rw'umuntu, nta wundi mugabo ava mu rugo rwiwe ngo aje ngo gutora inyinshi yo mu rugo rw'undi mugabo. Nico rero gituma ego Mutama Hakizimana arinjiye, twizera yuko araza kubandaniza aho tugejeje. Ijambo ryari rikiri kwa Madame Space Caritas Meya, turaza guca tugaruka namwe tubaha ijambo Mutama Deo Hakizimana. Madame Space, ijambo riracari gwawe, murashobora kubandanya. Ego me kaze nyene turamuhaye ikaze. Murakoze Nyakubahwa Hatungimana Deo, reka mbandanye. Nariko mvuga yuko atawukemura ibibazo vyo mu rugo rw'undi mugabo. Nico gituma rero ubutegetsi bw'u Rwanda rutaruhusha na rumwe rufise rwo kugenda kwinjira mu gihugu ca Kongo, hariho kandi ubutegetsi bwa Kongo. Nkumbure bahamagaye ati ngo twigire ibibazo hamwe, aho niho boza. Muri ico gihe batarabahamagara, nta ni santimetero zingahe zitanuri zo kurevogera igihugu kibanyi. Hanyuma ivyo vyo kwitwaza ngo barahonye, ivyo bavyitwaza imyaka yose aho bari hose. Usanga abatutsi bariko barikeka ngo barahonejwe, ariko uri kurabiraba usanga aribo bariko barazana ingorane mu karere. Atawuzi ico bivuyeko, mugabo biraboneka neza yuko bashaka bonyene kwigenga, kuko urabona no mu Rwanda ntibashitse babana nabo bahutu bahasanze neza. Ubu uyusigaye umengana basavye iwabo, kandi nabo ari igihugu cabo. Ivyo bintu birakwiye guhagarara ko abantu bo mu gihugu kinaka haza abandi bantu bavuye hanze, bonovuga ko bari nk'abashitsi, mugabo nabo nyene ari abanyarwanda nkabo, mugabo bagashika babana neza, bakigira hamwe, abatagize ubwicanyi, bagakorana neza, bagashobora kuronka ibibanza mu bice byose byo guteza imbere igihugu cabo. Ama rero vyoba vyiza batavyandukije akarere kose, kuko nk'abarundi bahungiye mu Rwanda babiguma babigisha abarundi bahungiye mu Rwanda b'abatutsi, baguma bigishwa ibintu bidashoboka, kandi basize nabo nyene abo barundi bagize nabi Burundi, ntibariko barahanwa, mugabo abatutsi bagashaka guhana abahutu bagize nabi. Urumva ntivyoguma bija mu ruhande rumwe, nuko vyoja mu mpande zose. Ari umututsi yagize ikosa agahanwa, ari umuhutu yagize ikosa agahanwa. Aho niho kajya karere kazoja mu mutekano, nk'uko Uburundi bwahaye inkozi z'ibibi abanyarwanda b'abahutu bari mu Burundi. Nk'uko rero u Rwanda hageze ko rutanga abatutsi bari muri kijya gihugu cyabo bakaza mu Burundi bagahanwa.
biraboneka ko Burundi bushaka kuganira, si nk'u Rwanda rugenda rubakurikira muri Kongo, nta Burundi bwagiye rukurikira mu Rwanda abatutsi bagiriye nabi abahutu bene wabo, kandi imyaka myinshi n'abatutsi bonyine ubwabo babaye mu Burundi basize bica abantu imyaka yose 30 babaye mu Burundi, baguma bafatanya n'abatutsi kwica abahutu bahari batera intambwe. Nta muntu yabakurikiranye ngo arabakurikira iyo bagiye, nibo babo bamwe n'abana babo bariko mu ntwaro mugabo nta uri kara n'abakurikirana, bari bakwiye kwikebuka ngo babone bati urumva n'abandi ntibadukurikiranye mugabo twarakoze akabi, none rero ubu aho bigeze twikebuke, tureke kuguma dukurikira abandi, tubigire mu biganiro, arabahanwa bahanwe mugabo tutabasanze mu gihugu bagiye guhungiramwo, byose bive mu biganiro, bareke gutera akajagari, kandi hariko hapfa benshi batazi n'ivyo bintu byari byo, nk'abakongomani benshi bariko barahona ivyo bintu batabizi, abana bavuka kuri abo batutsi n'abo bahutu bahungiye y'imyaka bariko barapfa batazi ivyo bintu byabaye ngaho iwacu. Bavuga bati mu Burundi abana baba genocide kuko nk'abiri barazwi, abantu bica abantu 72, bavuze ko ati nta mwana azohogwa ivyo se yakoze, mugabo mu Rwanda hoho n'umwuzukuru bayerekana kumenga azokwama kwirikiranwa, azokwama asaba ibigongo atazi n'ingene ibintu vyagenze. Ivyo bintu ni ibintu bituma abantu bagira ingorane mu bwonko, naho baba batariko baricwa mu bwonko, bariko bagirirwa genocide nabo nyene. Aba bantu b'abatware bibaza ko bariko kwikirana abantu bagize genocide ngo 94 mu Rwanda, nabo ahubwo guverinoma y'u Rwanda ariko kuraba ntisange irikirigirira genocide n'abahutu b'abana boba baragize izo ngorane. Muri ivyo bintu babarerere hamwe, babigishe kazoza no gukunda igihugu. Murakoze cyane. Alexis Yes ashimwe umpaye uruhusha, reka tubanze duhe ijambo Deo Hakizimana abanze yidondore. Deo Hakizimana ni umwe mu batumire twababwiye yuko atari yashoboye kuboneka ku munota wa nyuma, ariko Imana yafashije arashoboye kwitaba. Asanzwe arongoye ikigo Siride, akaba asanzwe ari n'umugeopoliticien, akaba ari mu gihugu cy'u Burundi. Deo Hakizimana turabaramukije, tubaye n'ikaze mu kiganiro, mugire ko munidondora, mutanga umwidondoro ushaka kuburengewo dushaka kuba dutanze hama tubandanye ikiganiro. Murakoze bwana Munezero ku mpijambo. Nkuko bivuze nitwa Hakizimana Deo, jewe mba mu Burundi, ndi umukukuruke, narabaye imyaka yababa 30 mu gihugu cy'Ubusuwise, nari nahungiyemo 89, hanyuma mu mabanga nigeze kuja ndarangura, narabaye umumenyeshamakuru, inyuma y'ubwarimu bwamaze imyaka 6, no muri diplomasi narakozeyo. Mugabo rero nahereje ejo bundi imbere yuko garuka mu myaka y'abakukuruke, nahereje muri CVR ndi komiseri. Ego urakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Hariho akabazo twaciye ko kambere, reka nawe tuanze tukagushikirize kugira imbere yuko tubandanya ubanze ugice ukavuze ko twavuze tuti igihugu ca RDC ni igihugu kimwe mu bihugu vya Afrika bimaze imyaka irenga 30 biri mu ntambara z'urutavanako canke umutekano muke mu turere dutandukanye, aho karigungura haje ibisongera isibe igisagara ca Goma, bavuga yuko cafashwe n'umugwi witwaje ibigwanisho ari M23, bamwe n'abandi bakavuga yuko uwo mugwi usanzwe ushigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Murabahinga mu vy'akarere, murongoye ikigo Siride, mwaranokoze no mugwi CVR ujejwe kuri no kunywanisha abarundi. Mwe mumaze kumva ayo makuru yuko igisagara ca Goma cafashwe ndetse n'utundi turere natwo nyene bakavuga yuko
bemeje kudufata harimo za Masisi harimo Nord Kivu Sud Kivu ndetse ngo baza nerekeza mu ntuzenya mu gisagara ca Kinshasa mwe mubibona gute mwavyakiriye gute ijambo ni gwanyu tubibona gute twavyakiriye gute icyo kibazo jewe ndakimaze ku imyaka irenga 30 mugabo icyo maze gutegera ubu nuko naho nyene intambara ibandanya naho babandanya bagwana ushaka inyishu irama ku kibazo icyo ari cyo cyose ariko arashira imbere abana nije akoresha ibigwanisho bizomuta kuwa amazi impera n'imperuka aho mvuye twari mu kiganiro nk'iki yiye twashitse ku kibazo kivuga yuko erega ingoma urashobora kwironka mugabo kenshi na kenshi birashobora kugora kuronka aho ivugiriza ngarutse rero kuri ico kibazo ca Goma yafashwe twebwe turi hano i Bujumbura twaravuze tuti yego irafashwe hariho n'abavuga yuko umuji ukurikira ari Bukavu Bukavu yafashwe Buvira ni hagufi hanyuma ushitse Buvira urashobora no kucujabuka mu Burundi Bujumbura bitakugoye hariho rero n'abafise indanyango badahisha bavuga bati hanyuma mutabiravye neza bazoruhukira muri Tanzania iyo bimaze kumera gutyo rero bica bitera uruhagarara mu mpande zose mu mihingo yose kandi bikaba ikibazo n'ukuri kirazisinga abantu benshi nivyo bigize imisi bibajewe amatangazo numvise muri indwi iheze kuva kuwa Mungu gushika uno munsi hariho n'amatangazo y'abahinga canke abategetsi abashinga amateka bari mu bihugu twibaza yuko tubiharura mu bishigikira mu byahaye uburyo kugira ngo ijya ngwani bandanye kugira ngo abari muri yo baronke ingene babandanye baciza Kongo mugabo hari habisokora humbure bategereye bati bwa buri bya bintu twagiyemo birateye ubwoba birateye isoni kuko ubu nta kuhisha ukuri namwegwe ngira ngo murabize nka space aba mu Budagira ngo ravyumva hariho abana b'Abadagi baza bakakwira bati nukuri ibyo bintu byakozwe n'abasogokuruza n'abasokuru biraduteye isoni biraduteye uruhagarara twe turifuza ko mutubwira ingere kiya gicumuro tugihanagura sinzi ko ariko ndabivuze nkuko wabibonye mufasoni space mugabo nukuri hariho ubuye muri cyane cyane muri iyi myaka abanyafrika bamaze gutangura kuvyura umugara bavuga bati aho byabiriye ni kera baducinyiza basubira nibihagarare nyuma y'ivyabaye muri Mali Burkina Faso na Niger hariho abanyaburaya bariko barapapa nkuko babivuga mu Kirundi bati mbe noni ibintu tuzobiva imbere gute ubwa mbere nivyo ubwa kabiri bose n'inama mpuzamakungu zose zaremeje yuko ubukoroni na bijya vya esclavage ari crime contre l'humanité hanyuma rero mu mateka y'isi yose naravuga yuko crime contre l'humanité ari ibyaha bidashobora no kugirirwa ikigongwe ivyo barabibona si bijuju rero barabaca bibaza bati none tuzobivamo gute niho rero bamwe mu nyuma baca bava hasi bakavuga bati ibyo bintu u Rwanda rwigira n'ukuri ni muze tuve hasi tubihagarike tugira ibyo dushobora tubihagarike ivyo navyumvise mu bavugira inzego zimwe zo mu Bubirigi ivyo rero n'ubwa mbere ndavyumva byahora bivuga mugabo bikavugwa mu bwongosho ariko bivugirwa ku mugaragaro rero ko bivugirwa ku mugaragaro naho wumva twese dufise ubwoba bw'ibishobora gukurikira inyuma y'uko Goma bayifashe ubwo biragaragara yuko n'uzobandanye wese naho yovuga ngo yatsinze ngo yaronse igihugu cya Kongo bariko baravuga
bararondera nukuri bizomugora kukigumya tugira amahoro. ego mutama Deo Hakizimana ngaho nyene ari haho mwavuze muti zirisha mpanda zimeje kurisha mukike tibasha kuva muri Kongo bakabandanya ni Bujumbura bakaja no muri Tanzania, ntimwavuze muri Kenya, ntimwavuze muri Uganda. Ayo majambo ari hakana twibutsa aho hamaze imisi hanugwanugwanwa yuko ari citwa Empire Hima ishobora kuba kigomba kwibasira akarere ka Afrika y'ubuseruko. Mwe muraba geopoliticien murabikurikiranira hafi, murazi indangabihe, mwibaza yuko Uburundi Tanzania bashobora kuba victime y'uwo mugambi wo gushinga Empire Hima? Jambo ni gwaje. Ikibazo c'abahima na communauté bantu kiravugwa cyane, jewe cyama kintangaza nama ndabivuga sindabihisha, birantangaza kubona kitavugirwa ku mugaragaro kandi ari kibazo giteye isibe, ngira ngo turamaze nk'imyaka 20-30 kiri ku rubuga abantu bacinuba. Rero ko kiriho burya iyo riserutse ntiriba ricisha isuka. Ejo umunsi n'umunsi abantu bazotangura kuja barakinonosora barahanahana ivyumviro, hanyuma muzosange ico kibazo gishitse ku rugero kibwiza gutorerwa inyishu naho nyene kigeze kure. Urakoze cyane. Reka dusubire kwa Alexis Yesashimwe ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Alexis Yesashimwe twitwaguciriye mu ijambo kugira tubanze duhe ijambo uwariho yaragishika mu kiganiro. Ikibazo mu mwacumvise nitwigwa tubakigaruka ko ijambo rigwanya. Yego murakoze nongere kandi mpekaze umushinga nahe Deo Hakizimana. Urakoze. Ni vy'igiciro kinini kuri jewe, agaciro kanini cyane kuba duhuriye mu kiganiro nk'iki, kuko nkuko Sogo umuhisi Peter yakunda kubivuga canke ukuntu basoko bayivuga ngo utayaze nase ntamenya umugani wa sekuru. So burya tumva twishimye kuba turi kumwe na Mutama Deo atubwira ibintu n'ibindi kubyerekeye kano karere. Turazi ko ari Star Legend kandi library iberenga kuko twese turamukene kubwo bumenyi. So mu byo rero turaganira nkuko wavuze ntuzenya Deo Prof uronga ikiganiro, nuko tumaze kubona ko hari ibinyoma byinshi kubireka ico kibazo cy'u Rwanda na Kongo, kuko bagenda bahindura ntuzenya position ku buryo bica bituma no kuronka inyishu umengo nta nyishu ihari nziza itumbereye. Ariko nk'abantu nk'abatwebwe b'abarundi tuzinanye tuvugana n'ururimi rumeze nka rumwe n'abanyarwanda, turazinanye, turazi icyo baba baravuga. Bo rero ibinyoma ni byinshi kandi nta muntu yubakira ku kinyoma birama. So iyo Empire Hima izoba nubwo yoba ije, ariko abayubakiye ku kinyoma ntizorama. Icyo ni cyambere. Kandi ikindi nacyo kuvuga ko itaba nuko itabaho, nuko ibaho cyangwa izobaho, nuko umugambi uhari nkuko Mutama yavuze, biguma bivugira munsi y'ameza Empire Hima, Empire y'abatutsi, ntibabivuge ku mugaragaro, tugire débat ouvert kugira ngo n'abana baharutse bamenye ko hariho ikintu cyo kiravugwa. Nubwo batazogira igene tuzobivuga. Nariko ndumviza nariko amazi imisi nsoma ibitabo by'urya mushakashatsi w'umukameruni yitwa Sharonana, niwe yatubwiye ko yagene mu madokima bisanga no muri za dokima muri Champs kwa Mitterrand n'uwo ahoza atwara Ubufaransa kera. No mugambo hari ni ibintu bihari, ni ibintu bariko barakorerako. Ariko kimbabaza kandi rero Jesse kindi nuko abita ababantu bo mengo bari hajya kugira ngo badenonce gusa pour ne pas contrecarrer ce fléau irabaza. So nico gituma tashaka gusaba ko ibintu nk'ibi bibaye mu karere nko muri Kongo cyangwa mu Burundi, ni opportunité yo kugira ngo tuvire ibibazo byose tubiganireho, kandi tugire ama platform nkaya kugira ngo ibyo bibazo nk'ibyo tubiganireho abana bacu canke
urwaruka rwacu n'abanyagihugu bacu bamenye ibibari ku ruhande ibyo bakomeretsa ibyo bagira neza bimenye bitahure. So naho nogeza kuri ubu. Hanyuma ikindi naco M23 nkuko nabivuze Mutamade bakaba yabivuze nuko intambara yose ndabisubiyemo kandi intambara yose ubufise ntuzenya objectif canke motif yo kugira iyo ntambara. M23 ubiravye nakujya kuguma bashanja position ariyo mu Rwanda ari yabo bonyene ntibazi icyo bari kwaragwanira. Rero udafise objectif nta ntambara igera naho ufata ubwo butegetsi ntibyorama kuko nta ntuzenya nta fondation ufise igize umushinge ukomeye wo kubakirako kugira ngo ufate ubwo butegetsi nyene ugire uburyohe. So ndumva ko nubwo bakora ibinyoma bimara ibinyoma kandi ntaho byoshika. Hanyuma ikindi naco numvise nashaka kuvuga nuko bajya kuvuga ngo FDLR yagize ubwicanyi space yabivuze ariko hamagara abanyarwanda aho tunabatuze kugira ngo bashire hamwe nuko FDLR nkuko yabayeho canke nkuko yabaye créé ntiturumva itera u Rwanda ngo yisha abantu. Icyo nakivuze bwa mbere. Kandi ikindi nimba imyaka 30 iheze abakoze iryohonya bwoko mu Rwanda byarabaye dans 30 ans kuntu byumvikana kuza kurondera abo bantu bakaguma ari babandi nyene. Aba n'abana bavukiye muri Kongo bise FDLR kandi na FDLR kuntu yabayeho turabizi byose. Donc ni ibintu nyene usanga ari ibintu byo kungikanya bagenda bungikanya kugira ngo bagume nyene bagira bagume bateza umutekano muke mu gihugu kugira ngo mu gihugu cya Kongo kugira ngo bagume bironkera ibyo bashaka nyene ari yamabuye y'agaciro bashakisha ku isi yose akaba ari bwo tunze isi yose ikiraharanira. Naho nogeza naho numva nushikana kuri ubu. Urakoze cyane. Eka kandi tubanze dusubire kwa Mutamadeo Hakizimana. Mutamadeo Hakizimana urashobora kuba warahuye n'amajambo yashikirijwe n'umukuru w'u Rwanda ariwe Paul Kagame bonagomba numwe mu ntwaza ngabo z'igihugu cy'u Rwanda James Kabarebe aho yavuga yuko ikibazo ca M23 yuko ari abantu baharanira ukubaho. Avuga neza yuko ubwoko bw'abatutsi bubangamiwe kandi aho bumvise ngo yuko ubwoko bw'abatutsi bubangamiwe yuko hose bategezwa kwinjirayo kugira bashobe gukinga kuko nabo ngo ubwabo baba babangamiwe. None yuko intambara za Kongo zishobora gufata dimension ethnique bikaza gutuma mu karere cyane cyane nk'igihugu cy'u Burundi dusanzwe tuzi yuko natwe dufise ayo moko abiri nubwo bamwe bashaka kuvuga bati ntayahari baraduhenze n'ibiki ariko mu gihe hari haba yazize turagira reference kuri genocide yakorewe abahutu mu mwaka w'1972 imbere n'inyuma yaho. Mwibaza yuko nimara gufata dimension ethnique bikerura ku mugaragaro biza guherera hehe? Murabahinga murabashakashatsi jambo ni gwanyu. Mu vy'ukuri utarinze guhogora abantu baramaze kubona yuko ingwano abari muri yo bakurikira ubwije yuko ibyo bifuza ntibigaragara ntibiboneka ku mugaragaro ko ntibabivugira hejuru. Je bica binyibutsa kera muri za 19 ingwano igitangura kuba mu Rwanda bavuga ngo aba bagwanyi baje kugwanira agateka ka muntu baje kuzana demokrasi n'ibindi. Ubu rero barahafashe kuva mu 1994 nyereka ya demokrasi ahiri. Hanyuma rero mugabo hariho ahantu umwe wese yabwizwa kwikebuka ko tuzi yuko inyuma y'ivyo hariho ibintu agacerere baba bapanze. Hakaba n'ikinyoma kiba cyapanzwe nyende, hakaba n'indimi zibiri bikaba byamabizwi. Nivyo biba niyo mateka duhura mu mashirahamwe mpuzamakungu usanga umudiplomate kanaka avuga ibiye mugabo mu ngiro ugasanga agira biriya. Imbere y'ibintu nk'ivyo ubwirizwa kumenya ko bibaho bikoreshwa nka kujya uwugwana ariko akoresha Kalashnikov cyangwa ariko akoresha mortier. N'ikinyoma hari abagikoresha nk'ikigwanisho arme de guerre. Ibyo rero
tubwirizwa kwiga muri iyi myaka tugezemwo kwiga kurondera ukuri no kurondera ingene uko kuri kuvugwa. Ingorane tuzokwama turonka nuko muri ico gihe abantu bakuriye ahantu hariho abigize abahinga mu kunyegeza uko kuri, bica bisigura yuko muca muraba ingene mwitunganya kugira ngo ukuri konetse kuvugwe nk'uko kwaje. Hanyuma rero umusiga uvuga uti nk'abakera bavuga bati ukuri guca mu ziko ntigusha, hanyuma kandi ngo ukuri kurazigwa. Mugabo muri ingwano turi mwonga ayi muri aka karere, victime ya mbere, ikintu cya mbere cyatanguye gutsindwa, haratsinzwe ishyaka ryo kuvuga ukuri. Rero nimwashaka ntihaba hariho inyishu zishobora kuboneka muri iyi minsi muri Kongo, ni ukubera hariho ukuri kumaze kuva gusokoroka. Nimwibuke aho perezida wa Kongo Tshisekedi avugiye ati jewe muri ivyo biganiro bagomba ko ngira sinzigera mpura n'umuhari M23, ati jewe nzovugana n'u Rwanda. Ahajya naho tutabibona bitagaragara cyane, hajya byarahinduye isura y'ibintu bimwe bimwe. Hariho abamenye ivyo batari basanzwe bazi, kuko bari babwiwe yuko M23 ari abaopoza n'ibindi. Ubu naho igisigaye kuri nako nyene gukomeye cyane, mugabo kuragoye kuronka nyene gushikiriza. Nuko inyuma y'u Rwanda hariho abafasha u Rwanda, ni washaka hariho abakokeza aribo bene ingwano, aribo nk'ubu babishatse. Yemwe ndababwire mwabantu mwe, babishatse uno munsi kuwa Mungu itariki 2 z'ukwa kabiri bati ingwano yihagarike, kubera aribo bafise amabanga nyene bayiteye ikihagarara buno nyene. Twebwe rero ico twabwizwa kugira no kuraba amakuru dufise, tukaraba abantu tuzi ahana hariya, hanyuma rero tukagenda kuko se abantu rega ugenda kuraba hanyuma ukavuga ngo barangiriye ikigo, nta kigo bafise, icyo babona ni inyungu gusa. Ibyo umaze kubitegera rero hanyuma ukamenya nuko kuri, urashobora kumenya ingene uganira kugira ngo icyo ushaka ukironke. Nibyo rero aho niho bikunda kutunanirira, kandi ntihagire uje arishisha abantu amarira, ntabyo banezwe. Amarira ntayariho. Jewe nayize kubaza umusenyeri araho, twari duhuriye mu nama ndamubaza ibya Kongo. Uno musenyeri yari ambassadeur du pape nonce apostolique à Jérusalem. Ndamubaza nti mbega ibya Kongo yona gute ko mbona n'idini ry'iwanyu ribangamiwe, abasenyeri bamwe barishwe, kandi bishwe nk'abantu basanzwe, kandi tuzi yuko umusenyeri umuntu akuze. Ibyo muri Kongo mubibona gute? Yaciye inyishura ngo deo, ngo ibintu byo muri Kongo bitera marira uwo ari we wese, ati n'Imana irarira. Nuko yanyishuye n'ukuri. Iyo bimaze gushika ngaho rero haba hasigaye kurya umutima amenyo. Hari ibyo havuga ngo guba no, ukavuga uti jewe umwasi ko ndamumenye, reka duhangane. Ukiga uburyo bwiza bwo guhangana nawe. Nibyo. Urakoze cyane Mutama Deo kuri uwo mwihwezo utanze. Twekeza ku musozo w'ikiganiro, Madame Space, ni giki cokogwa, ni giki muhanura abakuru b'ibihugu kugira imburi zimbi isa nirimwo iragaragara ku bihugu vya Afrika y'ubuseruko ntishobore kuja mu ngiro? Ijambo ni gwanyu. Murakoze kandi ko ijambo icokogwa nkuko nabivuze, nuko umuntu wese yo kwiyubara agateka ka muntu, akaraba ati uyu n'umuntu nkanje, ibintu binshikiye joho ngira ngire vyonezereza canke noba ndi mukuri. Uyu muntu ashaka kubaho nkuko kwanje. Rero abategetsi bo muri biriya birere nyamuna nibicare hamwe
barabire hamwe ivyo bibazo kenshi na kenshi bigenda ku moko kandi vyongera bigenda no urabona byose bihagaze no kuri ibintu vy'ubutunzi bwa Kongo rero baje hamwe umuntu wese yubaha imbibe z'uwundi hanyuma kandi nkaba nshaka sinogenda ntashimiye urumva ntibiri muri ivyo bintu vy'abakuru b'ibihugu muganga nashaka gushimira abantu biwacu b'abatutsi bahagaze neza ko nari nigeze mu myaka iheze kuguma nsemerera nti abahutu n'abatutsi baje hamwe ntitupfe ubwoko twigire hamwe ikibazo c'ukubana abatutsi bahagarare neza berekana ingorane ntanzakaroro nko mu gihugu cy'iwacu berekane yuko bagize ibintu bibi ku buryo arivyo vyadusubije inyuma nk'umuavoka Vincent Ngendambizi ingene yahagaze neza akavuga ati harabaye genocide 72 umututsi agahagarara neza atagukingira ikibaba bakaberekana ububi aho bwagiye buraca ati bo nibavyemange hama tubane mu mutekano abantu bahanwe bishobotse tange baje imbere y'ubucamanza hama kandi nka koloneli Ntuze Rugigana aheruka kwandika igitabo ciza yerekana ingene abatutsi hagiye baragira bo mu Ntuze bo mu karere karaha bagiye barazingamika igihugu c'u Burundi n'ubu injyane zihari zitararandurwa rero twifuza abantu benshi b'abatutsi kuko kenshi na kenshi hariho abaguma baja hejuru bavuga ngo bariko barondegwa nande kata muntu n'umwe ariko arabatuza ari bo bariko baratera nta muntu ashobora kugutera ngo ntumwivune rero haragezaho abantu bavavanura n'ubwo bubi bwo kugomba gucinyiza abandi bakaja ku murongo tukabana mu mahoro kuko nibi bihugu bindi usanga baje hamwe ahubwo barondera iterambere ryo ryakiremwa muntu wari we wese kuko tubana ngaha dutandukanye hanyuma kandi bakubahana mu mbibe ari ivyo bahanahana bakicara hamwe bakavuga ati jewe mvise gutyo bagahanahana hama kandi izo mbibe zose zicungego barabe ntihagire usubira kuvogera uwundi aho niho tuzoba mu mahoro meza hanyuma ntihagire uguma yitwaza ibintu bitumvikana kugira ngo atere umutekano mubi mu karere iyo M23 nihagarike ubwo bwicanyi hanyuma abaje bava mu bindi bihugu basubira iyo baje bava inyishu zitoregwe muri ico gihugu ziraba ico gihugu ca Kongo abakongomani bonyene bipangira akarere k'igihugu cyawo naho no shikana murakoze cyane reka tuje kwa Alexis Yesashimwe aya makimbirane misi yose yo hadutse injyane bice bifata dimension ethnique baravuga yuko cyane yuko ngo Uburundi bwarungitse igisirikare kuja guhonya abatutsi muri Kongo ivyo nivyagirizwa n'igihugu cy'u Rwanda cagize igihugu cy'u Burundi twaje kuraba structure y'igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi tukaza gusanga bangana ibice 50 ku 50 haba ku bwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abahutu uyu munsi twovuga yuko abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi bagiye guhonya abatutsi bagenzi babo bari mu gihugu ca Kongo nakahe kajambo mwosozerera ko hama twanzura ikiganiro jambo ni gwanyu murakoze icyo kibazo cyo kuvuga ko bon kwitumbutse cyangwa umuhutu kwanza ivyo ntabwo byumvikana neza mu gihe turiko turarondera amahoro ariko rero kuko tuzi kahise kacu so ijya ni ntabwo mu Burundi kujya twashitse kurujya forme twagize yo kugira abasirikare tukavangana tukaja hamwe nkuko babivuze ni Imana yabikoze ntabwo ari twebwe ni Imana yabidushikanye ko
ariko rero kuvuga ko ari abatutsi bagiye ko ari 50% mu gisirikare cy'u Burundi bakaca baja muri Kongo ngo bagiye kwica abandi batutsi, ivyo ni vya binyoma, ni ibintu bitumvikana, ibintu bidashoboka. Ariko rero nta kuntu twosobanura kuntu umututsi wo muri Kongo ari muri Nord Kivu aba ariwe ahigwa, hanyuma umututsi wo muri Sud Kivu akaba yibereye mu mahoro. Urumva ko ni vya binyoma nyine abantu bakaba ko baraba n'andi umuntu agutuka nta gutorera, bashaka kwerekana ko ingabo zacu tacho zimaze, ariko ico kimaze abanyakongo barabizi n'abarundi barabizi. Solution canke solution nashaka no propose niko nibiganiro, nta yindi solution ihari, nta wundi muti uhari iyo amakimbirane aje. Solution ihari nibiganiro, kandi kwa duhishijwe rero twese turabanyafrika. Panafricanisme iteza kuba iri imbere cyane kuko twese uravye urenze izo mbibe zacu ugeze hanze n'urukoba nirwo rukora, baraba gusa ukuntu usaba cyamenye ahuva nivyo by'ubuhutu n'ubutuza nivyo babona, nta nico bibabwiye, ahubwo babona gusa urukoba bwera n'uwirabura. So rero urumva ayo nama platform tuja kubakira ko kugira ngo twumvikane. So hanyuma hari kibazo wabajije space cy'abakuru b'ibihugu ba East Africa, ukuntu baprosha kino kibazo n'ingene byorangira. Ubumvise imvugo bakoresha bose, urumva ko hariyo ntuzenya, hariyo friction, hariyo accrochage quelque part. Uravye nk'ujya wo mu Rwanda n'ujya muri Kenya, bose bahuriye ko ngo munami heruka kubera kuri rezo sociaux, bavuze bati ngo nuko umukuru w'igihugu cya Kongo yoganira n'ujya mugwi uri kuragwana M23 na AFC. Hanyuma bakaca bavuga ati ibyo narabise kwa Museveni abivuga, avuga ati nuko ho bibiganiro entre SADC na nuzenya na East Africa Community. So uravye hanyuma tukaca dushimira umukuru w'igihugu cyacu we yaje kwerekana we plan yo yari afise y'amahoro, aho yari propose cantonnement kugira ngo babanze kwanza bagire selection, bagire abanyarwanda n'abakongore, hanyuma abakongore baje mu biganiro, abanyarwanda basubize iwabo. Ariko urabona ko abakuru b'ibihugu bibiri Museveni na Ruto bobo ntibabishaka, bashaka ko baje mu biganiro bakivanganye kujya nyene. Aho niyo numva na Kongo iriko yatinya, kuko urabona ko hari akantu bashaka gushiramwe muri ivyo biganiro. So wumvize amajambo bavuga ucubona ko hari ikintu hariyo ahantu badahuriza, kandi naho nyine hari kibazo. Burya ijya cantonnement yo itabaye muri Rumbangabo niyo yateye byose. Hanyuma akacaza ikibazo cha Tanzania iri muri SADC kacikiba no muri no muri nuzenya East African Community. Burya rero nubwo batisobanura neza, turazi Tanzania ahiri kubera amateka yayo, turazi n'imibano myiza dufitanye n'u Burundi. So turavye ingene bariko bavyifatamwo, turabona ko bifashe cyane, ntibavuze, baracecetse, ariko twako atariko barabibona. Rero nuko umwizero wacu nuko ako gakirere kuba arakamahoro n'akinsinzi ku ruhande rw'abakunda amahoro muri ako karere. Hanyuma tuje mu ntuzenya mu ruhande rwa Kongo, nayo urabona ko Kongo iri muri East Africa no muri SADC. So ijya parti ya Est batanze kujya bagize integration muri East Africa, niyo yateza kuba iri nko muri East Africa. Ariko rero twebwe tudakoze kugira ngo twerekane ubwo buriganya buhari hagati y'ama community ari muri East Africa, tuzoba turiko turagira the service ku bantu baho. Nico gituma nashaka gufata kano kajyo kugira ngo shimire umukuru w'igihugu kubona yabwije ukuri iliya bari aba diplomate bari Burundi, ababwira ati nubwo mutariko muravuga turazi ko mubashigiki cyane, turazi ko hari muri bashigiki ano makimbirane. Rero tushaka ko ivyo bintu bihagarara bitarashika kure, n'ahandi tuzokomeza position yacu kugira ngo dukingire igihugu cyacu. Hanyuma nkaca nshima rero akantu yavuze uno munsi umukuru w'igihugu, avuga ati uzo tuvyonga naye tuzomuvyonga. Aho kantu kanshimishije cyane, dukiye guterana intege kugira ngo nk'igihugu nk'ihanga duhagarare twese bwuma kugira ngo tugwanire y'amahoro yacu,
twagwani kuva kera kandi twamaze kugeramwo ubu tuyakomeze kugira ngo dushike muri cya gihugu twifuza twese cy'u Burundi. murakoze cyane Mutama Deo Hakizimana murongi ikigo Siride kino mu kigenda cosha ibiganiro ahabaye amakimbirane musanzwe muri n'umuhinga mu bijanye na geopolitique. Ni igiki cokogwa mu hanuriki abakuru b'ibihugu kuri iki kibazo ca Kongo kugira ya ntambara avuga yuko ishobora kuba generalize ntironke ahimenere. Jambo ni gwanyu Mutama Deo Hakizimana hama twanzura ikiganiro. Jewe hariho ikintu nyamukuru ngomba yuko abantu batahura. Yego. Abakuru b'ibihugu bacu ntitubadendereze ntabyo bashobora bonyene. Nico gituma jewe ubwa kabenja mvuga nti umunyagihugu wese ahari, umwenegihugu wese ahari, uwo wese abyumva, uwo wese afise uburyo bugufasha, uwo wese afise icyumviro nagitange kize gufasha, amenye yuko igihugu kigwanirwa na bene co bahera ku munyagihugu uwo ari we wese, nk'uko kwawe nk'uko kwa jewe. Ikindi ndaco ngomba ko abantu bamenya, ego iki kibazo kiraguye, kirateye amadidani menshi, mugabo rero akagumye bagumako, kandi umwasi niyo mufise mubwiza guhangana, mudahanganya arakumenagura niwashaka ukagirira ubutakigaruka. Mugabo iyo bigoye nawe ucurabaho uhera, ariko ico ukora ntuta ngo womoke, urahagarara mugahangana n'ico kibazo, kandi iyo umaze guhangana n'ico kibazo naho cyo kigumye gute haragera igihe ukumva urafise aho usaganiriza. Je rero ndifuza yuko hariho umuzungu nabisomye ejo hanyuma ndabishaka kuri statu yanje y'uno munsi, numugira iki yavuze ati ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Urumva ibibazo bikomakomeye biragoye nivyo, mugabo kenshi usanga bigoye kubera umengo byaduteye ubwoba, umengo twarabitinye kuhangana navyo, ariko iyo umaze guhangana navyo uraronka aho umenera. Nivyo nari mpeje kuvuga. Muri iki kibazo rero dutomoye cyerekeye iyi ngwano yo muri aka karere, ndashaka yuko ufise uwo wese ashobora kubwira akamumviriza yuko yomubwira ati ibintu by'ibigwanisho bikoreshwa mu kugira ngo ushikire ibyo ushaka byarasenzwe haraheze imyaka irenga 20 canke 30. Ubu kizana amahoro arama nibiganiro, mugabo kugira ngo uganire na kanaka uteza kumenya uwo muganira uwo ari we. Birumvikana yuko umukuru w'igihugu cya Kongo avuze ati Chesi ngomba kuganira na M23, ngomba kuganira n'u Rwanda, aho wumva icyo kiganiro cyagihindura isura, kuko ariko aganira na shebuja wujya ariko aramutera. Mugabo hariho shebuja wa shebuja kugira uno munsi tutaramenya ingene tumudoma ku rutoki, naba ni ibihugu birutura bisema amasosiyete rutura ari ariko arimba zijya nzahabu ijya coltan n'ibindi. Aba nibo ba mbere bashobora gufasha mu guhagarika ingwano. Nicyo gituma ubona hariho bahevye bariheba, baravuga bati mbega ibyo bintu muja gusaba hariya aye kwa kanaka, kandi mushobora kubisaba directement nyene vyo abigaba, mutarinze kuvyiba, batarinze guca ku mivyimba ingana ukuraho. Hariho abamaze kuvyumverega. Ubicaye gisigaye rero nukutaguma umuntu yidoga, mugabo akaraba yuko ariko aratera imbere mu vyumviro vyiwe, asigura ibyabaye, kuko ukuri ubu kurazwi, naho kunyeje hose kurazwi. Ngira ngo murazi yuko muri aya mezi aheze ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragenye umugwi w'abahinga baguma bayibwira ibiriko biraba muri kajya karere. Byose rero barabizi. Hagiye muriko muravuga ngo iyo ngwano itewe na kanaka, yinyegeje inyuma ya naka wundi, barabizi.
mugabo hariho igihute badashobora kwimena ni twebwe biraba tubwizwa kwiga nyine icyo gihute kimeneka tugira amahoro. Urakoze cyane kuri ayo majambo y'ubwenge usozerereje ko tabwiye yuko muri iki kiganiro twe twifuje kandi kubana na Adamu Niyonkuru, ariko ku munota wa nyuma ntivyakunze yuko tubana nkuko mwamaze kuvyumva na Mutamadi wa Hakizimana akaba yaje ikiganiro tukigejeje hagati, ariko ivyo atuyagiye vyose tuzi yuko bigira ico bibamariye. Dukengurukire cyane abadukurikiranye kuva mu ntango z'iki kiganiro, ariko kumwe naho dukengurukire cyane abatumire bacu. Madame Space nivyoroshe mu kanya gato musanzwe mufise mwadukundiye mwitaba ikiganiro, twakengurukire cyane tunizera yuko nundi mwanya niyo twabakenera yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Ego cyane hari akanya ntaco buza gusangira ikiganiro n'abavukanye. Urakoze cyane. Undi dushimira ni Alexis Yesashimwe. Turazi yuko amasaha twabafatiye ko na masaha yo mwijoro cyane nko mu masaha 10 ivyari vyoroshe. Tubakengurukire cyane kuba mwatugamburukiye, tunizera yuko niyo twongera kubakenera yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Murakoze cyane nubwo turi kure umutima uba uri mu Burundi. Urakoze cyane. Undi dukengurukira ni Mutamadeo Hakizimana. Ivyari vyoroshe mwari mu kindi kiganiro, ariko kumwe n'ivyo muravuga muti sinza guhara kandi karahara mu rugamba ntibacura. Mwatwemereye muri taba mu kiganiro aho mwagisanze hariho hose. Tubakengurukire cyane, tunizera yuko n'ikindi gihe niyo twakenera kubikora ko nk'inararibonye yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Emwe nzobagamburikira kuko ndazi yuko mwebwe abamenyesha makuru umunsi muronka kanya karashe kakwiye ni mwebwe mwofasha ibintu guhinduka, kuko ubu ivyo mbona tugezemo tugeze aho abantu bitana bantirumve ko kandi koko bantirumve ko ni benshi. Hanyuma horosi mvuze abazi ukuri mugabo bakanga kuvuga, bazi umugani bakuca. Nukuri birateye ikigongwe kandi turi mu gihe twabwirizwa kogorora. None umuntu wese n'ukujya umutima amenyo agatanga icyo ashobora. Icyo nashoboye ni ico. Murakoze gushima. Urakoze cyane. Kuri micro wararemesheje ikiganiro ni Prof Deo Munezero nkuko vyama, akaba asanzwe ahagarariye ishirahamwe Renape Burundi. Radio Reve nayo ikaba isanzwe ikukira iryo shirahamwe nyene. Abadukurikiranye mwese mu mpande zine z'isi tubabwiye tuti giraho muba mubahwe na gahwane. Meragenda uhamagare bene masabo mukara ucuca kumucamo wacongera kwanutse muzenje ncumugano cikwe Burundi kejo tumugano cibwabana bagikanura atuutazi senamenye senga jaseku abande banje ndumukambwe yari gaye umuzimu utazinarati nguruye nkindi magatira umuhoho bihereze kibira kinyamaswa tukamashure n'ubuzi duhangana n'umuhema kitsura indege navya muzinga imamira guruka turota nijoro icoto c'amasase y'umusase imangani marira imana turarangura ihangiro twihaye si data si se wa data si sekuru wa data dodora intwaro z'agahotoro zari zarabahohoteye barahatsana bari barasesereje batagisemerera ntangasuzuguro maze basenga imana rutunga boromwe bapfisoni nayo ibisabisho byabira bishitsa bice bibati buzatsa umumwe kumwe akamwemwe karamusya umumwe kumwe akamwemwe karamusya muriko wandemera genda uhamagare bene masabo bamugara ucuca kumucamo wacongera kwanutse muzenje ncumugano cikwe Burundi kejo tumugano cibwabana bagikanura atuutazi senamenye senga jaseku babanda takindi barindira
atari ubutindi. Nguyo se barundi baragaritse igihugu ngicyo nikirembe. Utituhaye ndatwapfuma dupfira ku rugamba. Utituhaye ndatwapfuma dupfira ku rugamba. Tuzigiritwe neza tuzirikanisha rugira inka n'ibibondo. Kwidufashije tugabuza demokarasi twanyazwe tuzoyiye mibane natwibe muri twebwe. None bane urukwavu rurakura rukoma umwana. Iyangiro ry'umuheto sinsinzi nukugaba nukuganza. Mugafi nahafikiye ni mu bujya twamaze mu ibijana. Nimukipagire kahise nabitande ngo muse n'abandi. Mukabasinda bibazwa icanye muzotogwa n'abagazura. Ivyo twahabiye bitume bibaca mu myanya y'intoke. Chakumuchamu wachongera Iganigo Iganigo Mwana ndi muriko Mwana ndi muriko Chakumuchamu wachongera Kwa muze muchuche muganyo chikwa Burundi pecho